Chuti bakunze ibiganiro vingino bica kuri Induni TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba ko matubazanya amakuru ashushe ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera bamwe twita aba legende nabandi batandukanye turi kumwe na Abdul Karim nkuko mubizi twama tubashikiriza ikiganiro Induni Sport ni ikiganiro kivuga inkuru zikomakomeye ziba zaciye hano mu gihugu cacu cy'u Burundi ni inkuru z'inkino z'umupira w'amaguru ndetse n'izindi nkino zitandukanye nuko Abdul Karim reka ndakuramutse ndarangwa nikaze ndakuramutse nawe Busingwa ndamutsa n'abakunzi ba Indudi TV aho bari hose nizere ko bameze neza ku ruhande rwanje n'amahoro menshi kabisa ameze neza inkuru tubafitiye ni inkuru zibiri inkuru ya mbere ni Yusuf Ndayishimiye Abdul Karim yare atowe nk'umukinyi yaranze ihiganwa umukinyi wageze ni sarazigana byo mu cyaro ca mbere mu gihugu cy'Ubufaransa murazi neza yuko Yusuf Ndayishimiye numwe mu bakinyi bari bakoze ibintu bikomeye cyane gose nubwo yagiye mu nyuma yagiye arakomeye aragira imvune ikomeye ariko ni Yusuf Ndayishimiye akazi yakoze karakazi kadasanzwe arakora ibintu bikomeye cyane gose rero uno Yusuf Ndayishimiye n'umukinyi mpuzamakungu Murundi yaratowe nk'umukinyi yaranze umwaka muri equipe ya OGC Nice ari kumwe cyo kimwe n'uwitwa Evan Gesando nawe n'umukinyi wo mu gusekura gihugu wa Côte d'Ivoire muribuka yuko ni nawe mu rukino ruheruka guhuza Burundi na Côte d'Ivoire niwe yagiye gusinda igihugu cy'u Burundi gisindo kimwe kubusa birangira igisindo kimwe kubusa wayakire gute kubona Yusuf Ndayishimiye atogwa nk'umukinyi mwiza yaranze ihiganwa ry'uno mwaka muri OGC Nice nibaza ko gutogwa nka Ndayishimiye Yusuf Nyange mu bakinyi novuga bigenjeje neza mu equipe ya OGC Nice nibaza ko atagitangaza cyabaye mu cyambere na mbere kuko ni Ndayishimiye Yusuf Nyange ubona ko yagize uruhara runini mu equipe ya OGC Nice ukaraba mbega OGC mu equipe ya OGC Nice asanzwe akina ku ruhande rwahe numwe mu bakinyi ubona ko usanga bashobora kuba bakinishwa muri defense ukasanga bariko barakinishwa hagati mu kibuga ukaraba uruhara akora mu kuzibira iyi equipe ya OGC Nice nimwe mu equipe ubona ko zatsinzwe ibitsindo nabike ukaraba Ndayishimiye Yusuf Nyanga akina ku ruhande rw'inyuma mugabo arafise ibitsindo bigera kuri bitatu yatsinze n'umutwe atsinda mu equipe ya OGC Nice ukaraba rero uruhara rw'uwe Ndayishimiye Yusuf Nyange nicegera cakizigenza mu equipe ya OGC Nice ukaraba ivyo yagiye arafasha umugwi urabona ko kubganje nta gitangaza cyabayemo umukinyi injuro zigera kuri zitatu atogwa nk'ikinyamakuru l'équipe muri 11 qui bouge yo mu cyaro ca mbere mu Faransa ivyo byose ni ibintu byariko biramwerekeza cyane kuba nk'umwe mu bakinyi novuga baranze novuga mu equipe ya OGC Nice bitwaye neza je kubganje nkavuga uyu musore nawe w'umunya Côte d'Ivoire nawe n'umwe Evan Gesando umwe mu basore nawe bitere wabo muri no equipe ya OGC Nice afite ibitsindo byinshi mu equipe ya OGC Nice rero nibaza ko kubganje nta gitangaza cyabaye mu kubona Ndayishimiye Yusufu ari mu bakinyi novuga bitwaye neza umwaka muri ariko ni Ndayishimiye Yusuf Nyange nashimira abarundi muri rusangi barakoze ibintu bikomeye cyane gose gutowa nk'icuro zibiri nk'umukinyi yaranze ukwezi ugasubira kandi ugatogwa nk'umukinyi yaranze umwaka abarundi warabonye yuko bashize mu ishaka rikomeye cyane gose kugira Yusuf Ndayishimiye atogwa na cyane cyane kuko urabona ko imbuga ngurukana bumenyi gisanzwe sivuga ivya sport amenyesha makuru b'inkino bagiye batandukanye urabona ko barahimirije cyane gutora Ndayishimiye Yusuf Nyange kandi niteka ku Burundi niteka ngira benshi bama babonye nko ku page ya OGC Nice Ndayishimiye Yusuf Nyanga amaze kwinjiramo nibaza ko nababone uno munsi basigaye bakoresha cyane gose amafoto ya Yusuf Ndayishimiye kuko babazi neza yuko baza kurunga ama commentaire n'ama like menshi barafite public no mu Burundi rero nibaza yuko Ndayishimiye Yusuf Nyange yoshimira abarundi muri rusange kuko nabo hari ikintu kinini cyane bagiye barafasha n'ibimwiritogwa giwe nuko rero uyo ni Yusuf Ndayishimiye rero yaratowe nk'umukinyi yaranze umwaka muri equipe ya OGC Nice cyo kimwe n'uwitwa Evan Gesando n'umusatirizi asanzwe yamukariya muri Côte d'Ivoire asanzwe kandi anakinira equipe nationale ya Côte d'Ivoire birumvikana ariko ku rundi ruhande na Kasamutwe equipe ya Aigle Noir yarayifatiye ibihano une munyogori wabo yitwa Harerimana Jean Marie numwe mu banyegori beza bavitwayemo neza ndetse jewe sinokubesha nijwi giwanje nzorimuha kuko n'umunyegori yari yavyitwayemo neza muri Primus League bitandukanye nivyo yarayakoze nivyo yakoze muri Coupe du Président bituma anasezererwa equipe rero ya Aigle Noir des Fighters
yaraye imufatiye ibihano bivanye n'igisindo yasinzwe n'ino ekipe ya Flambeau du Centre binatuma ino ekipe rero ya Flambeau du Centre isezera ekipe ya Aigle Noir mu gikombe cyo mu kwica Burundi. Nibaza ni Jamari Harerimana benshi baramumenye cyane nk'umwe mu bakinyi ubona ko yaretswe n'iyi ekipe cyane kuko nimba kuva Academy ya Aigle Noir itanguzwa uyu munyegori yamye ari umwe mu banyegori beza bari bafise ukaza kuraba arayikuriye ekipe muri Tigre Noir no musa arayishikanye muri ekipe muri Aigle Noir ukaraba urugendo rwiwe muri ekipe ya Aigle Noir numwe mu bakinyi bakunze kwifashisha gendo urabe mu Primus League nayo ingene ibiharuro vyiwe ingene bimeze yarafise inkino zigera kuri 24 yakinye kuko ntiyatanguranye season na ekipe ya Aigle Noir bivanye n'ingene yarafise ikibazo cyo kugwara Ushaberi niwe yatangura mu kibuga ariko uyu musore Harerimana Jean Marie numwe mu basore ubona ko yifashishwa cyane ku ruhande rwa Aigle Noir mu nkino 24 yaramaze inkino zigera kuri 16 adatsinzwe igitsindo na kimwe bivuze ko muri Primus League hoho mu banyegori beza sheet zigera kuri 16 numwe mu bakinyi mu banyegori ubona ko muri iyi sezo urabona ko yaritwaye neza kandi ugiye kubona ari watowe nk'umukinyi yigenjeje neza nta gitangaza cyo bakiri mu karaba rero uyu Jamari nibaza ko iki gihano ni gihano kiremereye kuri we umwana kiri muto cyane kuko nta na experience afise muri Primus League amaze igihe gito aracari muto mu iyi equipe nimba Aigle Noir yaravuze ati twe tugomba gukinisha abakinyi badashikana imyaka 20 bivuze ko usanga niyo myaka 20 atayishikana ubu Jamari rero gufatirwa igihano cy'umwaka wose benshi ku munsi w'ejo namye nganira n'abandi bakavuga ati buriya iyo uhagaritswe n'indwi imwe yoyo usanga umenga ni imyaka nka 10 iyo uhagaritswe ukwezi kumwe indwi zibiri zitatu ariko urakora ku mupira w'amaguru ni kibazo gikomeye cyane usanga kwanza kariyeri yiwe ishobora kuza gusubira inyuma mu gihano rero nibaza muri Fondation Pax Burundi n'abavyeyi kandi umwana n'umwana birereye nibaza yuko nivyo yarakoze amakosa ariko urabona nibaza ko yobabarira bariko cyanga agacirirwa inkoni ngufi kuko urabona ko n'urukino urabona ko umaze kubona basohora itangazo bivuze ko Aigle Noir bari bahanze amaso ibikombe byose bikinirwa ku gataka nko twabibonye mu 2019 ariko ko numvise ngo Aigle Noir ihangiro ryabo bama bavuga yuko ari guforoma none ko bashavujwe cyane gose n'igikorwa kibi ashobora kuba yakoze kuko ijya bayita insolite ikomeye cyane gose ni insolite turaza kumva kumbure ijyu rya Mega Kizanyandwi kuko burya umunyeguri yafashe umupira amaze kuwufasha umupira carawushira hasi amaze kuwushira hasi Mega Kiza bashoga bwa bundi amaze kuwushira hasi Mega Kiza araza acarasunikira umupira mu igori igisindo akaba kiringi urumva yuko je sinzi yuko ari kutamenya amategeko ariko nubwo twovuga kutamenya amategeko umumenyereza w'abanyegori wa equipe ya Aigle Noir wewe yaraje iki eske canke yabigize nkana nk'umuntu yarabizi neza avuga ati reka ndabikore kugira equipe isezererwe ariko kubganje nihimba yari kubabigize yabigize abishaka kuko amatwa nsumira ati inyuma y'urukino Harerimana Jean Marie yacagwa hasi atubwenge atubwenge uruvyumvikana yuko ashobora kuba atariwe Sanga ashobora kuba yaribagiye bamwe baravuga ati uwe baramukubise social tunuborozi bamukubise uborozi atubwenge aribagira akora insolite ibintu birazwe hariyo n'amana ibintu usanga biba mu kibuga bakabamwe bagafatanwa uburozi n'ibiki ariko urabona neza yuko Jamari uravye urabona neza yuko iyi equipe ya Aigle Noir ndabibutse ko mu mwaka uheze umenga byarashitse kuri Abdi neza aza gutera penalty ariko urabona ko umuhagarikizi yavuze ati wakoze ko inshuro zigera kuri zibiri biza gutuma bivuze ko aba bana nivyo baracari bato kandi ubuhinga barabufise ariko urabona ko hariyo byinshi bakwiye kwigisha nibaza yuko muri rusangi nimba byarashikiye Abdi nawe agakora ku mupira ugasanga penalty rabaye anire nibaza ko n'uyu Jamari namakosa ashobora gushikira buri mukinyi wese nibaza ko boraba bakamucira inkoni ngufi kuko ariko jewe ikinera makenga jewe nivyo Aigle Noir bamufatiye ibihano ariko kuba equipe ya Aigle Noir yamufatiye ibihano eske yaratohoje iramenya neza yuko yabikoza bishaka kuko burya je ndibaza yuko ibihano biraza mu gihe amatoza haba yakozwe aho babonye yuko kumbura icaha kimwagira ubonye umuntu icaha kimwagiriye uraheza ugafata ingingo ukamufatira ibihano eske Aigle Noir ubwo nibo babihuse kuvuga kubwishavu mu gufata ingingo nibaza urukino rwabaye ku munsi w'Imana urukino rwabaye ku munsi w'Imana ikete bagiye kuri sohora
ku munsi wa kabiri nibaza ko boba bafashe ingingo bihuse cyane kandi ukaza kuraba nkuko wabivuze ku bari begereye kuri kiriya kibuga mukinyi yaguye hasi aratubwenge nyuma y'urukino bivuze ko yarabuze ivyarimwo ntiyigeze yitahura vyo bari bikije kuri jewe bigenze gute rero nibaza yuko kumbure ushobora gusanga ari ukutamenya ko mukinyi no kutamenya amategeko y'urukino kuko jewe kuba yakorewe ko ugasanga bamukoreye kuri sociale nkuko vyama vyavuze ibi nazi birahari n'umwa y'Imana Muhammad yararozwe baramuroze rero birashoboka ugasanga yararozwe ugasanga arabuze ivyarimwe akavuga ati no ibi bintu bibaye nibiki urumva ko ni kibazo gikomeye cyane kumbure Marcelin adushirire no video turabe turaraba urabe ngene uno Emega Kiza yagiye kwinjiza igisindo ubona yuko nibigeze batahura n'ivyashitse Emega Kiza arinjiza igisindo reka tukumbure turabe ino video hamaduze tugaruke twumvirize ijwi rya Emega Kiza uruyeri yakoze kugira abashi gusinda kino gisindo nuko rero ngira mwabonye ico nico gisindo rero ubona yuko uno mukinyi rero Emega Kiza yinjije aho ubona yuko Aigle Noir biboneka yuko bagiriza umunyegori wabo yuko yatanze igisindo yabigize nkana abishaka kuko nivyumvikana ngufata umupira hanyuma mu nyuma uce ure kurushire hasi hanyuma hace haza umukinyi umubone ariko araza umubona agaca sunikira umupira mu igori agatumvirize Emega Kiza yinjije kino gisindo atubwira ingene vyari bifashe koko aka video bugya nigakwiye ariko reka twumvirize Emega Kiza Nyandwi asanzwe akinira equipe ya Flambeau du Centre urumva ujya umupira yari umupira Pizarro yateye ishuti kandi yarawusama neza kwa umupira usanzwe acaryama ajya rero kuri video yaramye berekana yamaze gufata mu kuboko ntabwo uca utegaja canke ukakora ikindi yaca utereka hasi uteretse hasi nabo tuba twamaze gukina Abdul Karim ngira wumvise Emega Kiza avuga ati umunyego yarafashe umupira araryama amaze kuryama acara utereka hasi mu nyuma Emega Kiza amaze kuvuga ati bwa bundi nakosa nubwo nogenda kwinjiza igisindo nta kibazo aca arinjiza igisindo ariko n'ubwenge bwinshi yakoresheje witwa Emega Kiza ni experience yiwe yaje kubakoresha kuko benshi abataka benshi usanga nk'ibi batariko barabikurikirana bakavuga ati umunyeguru umupira yawufashe rero bica bisaba ko adegaja muguru abona wewe yaciye atereka hasi kandi urabona ko yaciye amera nk'usamara urumva neza yuko Gakiza Emenyandwi yarashoboye kubivuga neza cyane nuko rero bimeze ariko ndanabibutsa yuko ibihano byashoye gufatirwa uno munyegori Harerimana Jean Marie kudasubira kuboneka mu bintu vyari byo byose vy'umupira amaguru muri saison ikurikira mu kiringo cy'umwaka igana cy'umwaka atagaragara mu bintu by'inkino hama ikindi kintu nubwo hoza ekipe iyariyo yose yoza kumurondera niyemerewe kuva mu gihugu niyemerewe gukina hano mu gihugu cy'u Burundi niyemerewe no gukina mu mahanga nibaza ko nivyo Aigle Noir mu mwaka uzizoba irikira kina CAF Champions League n'uruhombo rukomeye ekipe wamaze kuyishikana umaze ekipe iba ya mbere wakoze ibintu bishoboka wakoze ibintu bikomeye ekipe wamaze kuyisora ya mbere wayikoreye ibintu bikomeye hama mu nyuma ugaje ufatirwa ibihano by'umwaka je ndibaza yuko orabe ngene bamutezurira kuko uga nta udakora amakosa twese turakora amakosa hano nta numwe hano nta numwe ari perfect nta numwe twese dukora amakosa je ndibaza yuko Aigle nakumbure borabe ngene bo mugira ikigongo bavuge ati turamuhanye dusha kuba tumukura muri ekipe yacu ariko niba mureke amari kiringo cy'umwaka wose atari kwagaragara mu bintu by'imwe kuko tumaze kuba tubona abakinyi benshi ashobora kuza akamara umwaka wose atari karakina usanga wa mupira wari umurimo experience yiwe iragabanuka araza kuba novuga asubira hasi urugero rwiwe ruraza kuba rusubira hasi ukaza kuraba arafise na experience kuko mu mwaka weze yari kumwe ni Aigle Noir muri Confederation Cup aserukiye equipe ya Aigle Noir ukaza kuraba kurundi ruhande n'umukinyi
ndabibutse ko yakinye na Shane Moishane yari munyegura agira gatatu rero niki rero nibaza ko arugwa ari uruhombo na cyane cyane no ku gihugu cy'u Burundi kuko izi impano tuzibona gake uravye n'umugene asanzwe akina numwe mu bakinyi beza ubona ko bazi gukinisha n'amaguru cyane rero nibaza ko babarabe bamutezurire kabisa nuko rero ngira ubuyobozi bwa Aigle Noir buriko burakurikirana kino kiganiro je ndibaza yuko Trezor Ndambi ndabigusavye uri umuvyeyi umupira ni fair play no umugirira imbabazi kumara kiringo cy'umwaka wose atari kwagaragara mu kibuga nunamutize muri ekipe yari yose canke nubwo yoja hanze nta ekipe ninge yemere gukina n'igihano kinini cyane gose nk'umuntu nakinyo football umupira w'amaguru je ndibaza yuko nk'umuvyeyi uraba ingene umutezurira umugirira ikigongo ha ikindi kintu nabonye yuko bavuga ati niyaza kuvuga yuko boba bamuboneye canke boba bamurenganije arashobora kugenda muri federation hama akitwara kavuga ati jewe nibarabe ingene bonkurira ko bino bihano ariko bamusavye yuko yoca yerekeza mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ego kabisa kuko kurenganurirwa ni mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ni mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kandi nibo bavyeyi bavuga nibo bavyeyi bakuru mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kumbure rero urabona neza yuko nivyo burya iyo habaye ibintu novuga vy'ugihano canke guhanwa akenshi udashimye urubanza ushobora kuzukunguruza ukagenda kunguruza urubanza bitarikuru ivyo birumvikana ariko urabona bamubwiye ati mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru nuko rero Abdul Karim kuwereka ndagushimire ku mwanya twamaranye ndagushimire cyane shimira n'abakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV badahengeshanya kubama batwereka ko tuba turi kumwe ariko amakomantere yanyu turayakeneye bagira ico bavuze ko mutubwire ingene mubona kino gisindo SK ni kosa yoba yakoze canke nuko nukutamenya amategeko mutubwire ino video mwayibonye mutubwire SK ikosa yakoze Jean Marie ngira mwumvise n'ijwi y'uwitwa Emega Kiza avuga ati umunyegori yarafashe umupira araryama amaze kuryama aravuvyuka arawushira hasi Emega Kiza nawe barawusinkira mu mwigori igisindo kiba kirinji SK uno munyegori nukutamenya amategeko canke ni vya bindi vya social gukubita bamukubisa imiti yatari inganga cyangwa uburozi amangete byo byanatumye ata ekilibre yibagira kuko mu nyuma mwumvise yuko nyuma y'urukino yaciyagwa hasi arata ekilibre atubwenge nuko bimeze nibagende batubwira ariko ntitubibagire kugira subscribe ndetse basharinge niki kiganiro kigere kure nizere ko tuzongera mu bindi biganiro bica kuri Indundi TV nuko rero bimeze ngira mwabonye rero mwumvise yuko kino kiganiro cyari kigyoshe cyane gose ni kiganiro gito ariko urabona yuko kirimo amajambo atari make kandi menshi ameze neza Yusuf Ndayishimiye ndetse n'uwitwa Harerimana Jean Marie nuko rero bimeze nakindi no bifuriza atari kugira amagara meza ariko ndanabasaba yuko mwogera subscribe kabisa kugira muzobe mukigarana ibiganiro byacu bica kuri Indundi TV hasta la vista